ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 z'ukwa 12 2019. Perezida Nkurunziza w'Uburundi yongeye kwiyama u Rwanda kubera ibyo yita ubushotoranyi, yavuze ko ngo rukorera igihugu cye. Ni mu ijambo yavuze atangiza ibikorwa by'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Burundi a été répétitivement victime. Uburundi bwaragabwe ko katari gake ibitero z'abitwaje ibigwanisho kuva mu 2015. Ivyo bitero biva hanini mu gihugu cy'u Rwanda cyo kimwe na Kongo, bigabwa n'abaronswe uburyo bw'amafaranga bw'inyigisho hamwe n'ibikoresho bya gisirikare n'igihugu cy'u Rwanda. Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda, ari mu bantu banyuranye ku isi bagenewe igihembo mpuzamahanga cyo guharanira uburenganzira bwa muntu. Turavumwumva muri aya makuru, tumubaza uko yacyakiriye. Margarete Barankitse azwi nka Magi, we aravuga ko impunzi zidakwiye kubonwa nk'umutwaro ku bihugu bizakira, ahubwo zikwiye gufashwa kwiyubaka mu buzima bushya zibamo. Impunzi n'umuntu asanzwe azi ubwenge, harimo abaganga, harimo abigisha, harimo abaforoma, harimo abakontable. Bamwakiriye bakamuha uburyo bwo guteza imbere igihugu camwakiriye, kiba kironkeyeho akoyoko. Muri baza muganga uyu munsi murasobanukirwa ku buryo bushya bwo kumenya abantu bagendana ubwandu bw'agakoko ka sida batabizi mu Burundi. Ntibagirwe n'imikino muri ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ibyo byose ni mukanya nyuma y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Uyu munsi yateguwe na Florentine Kwizera. Urakoze Prida. Umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Angela Merkel yavuze yuko anashimitse ku ruhara rw'urupfu rw'abayahudi biciwe Auschwitz atawundi yoharugwa ko urwo ruhara atari Ubudagi bwonyene. Avuga yuko rutazokwigera rubahanagurwa ko agendera ubwa mbere mu myaka 14 amaze ku butegetsi ico kibanza kiri mu gihugu ca Pologne. Yavuze kandi ko hari impungenge afise ku kibazo c'urwanko ku bayahudi rukomeza kuduga mu Budagi, hamwe rero no kuzura akaboze biri mu Badagi. Yavuze yuko atewe isoni n'ubukoko bwaranze abanazi, yongera ko yuko uwo mutwaro w'icaha bakoze utazohera mu bisanzwe ku banyagihugu b'Ubudagi. Leta ya Liban yasabye imfashanyo y'amakungu kugira ngo ishobore kuriha ibifungurwa hamwe n'ibikoresho byankenerwa kubera ubutunzi bw'igihugu cyawo butifashe neza. Inkuru ya Alan Johnson mwishikizwa na Mark Niyonkuru. Umushikiranganje wa mbere w'imfata kibanza adahari ako kame yagatumbereje ku bihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa na Arabia Saudite hamwe n'ayandi mareta bicuditse. Bwana Hariri yizeye ko bishobora kwemerera Liban ingurane. Ako kamo kaje kandi nk'ikimenyetso ciyongeye ku bindi bigaragaza ko ubutunzi bw'ico gihugu bugeze habi. Igihugu ca Liban kimaze imyaka mu bibazo vya ruswa n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Muri kino gihe ico gihugu giharugwa mu bifise imyenda myinshi kurusha ibindi ku isi. Abanyagihugu bafise agashavu kubera ugutituka kw'imibereho yabo, ubushomeri ndetse na leta idakora ivyijejwe. Vyatumye haduka imyerekano yo kwiyamiriza leta imaze amayinga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubuzi bwariyongereye ku rugero rutari bwaboneke kuva mu ntango z'uyu mwaka. Ibyo nivyo mu kwezi gushize, ku buryo ngo ibiharuro byarenze ivyo bari biteze. Ibitigiri ivy'abari mu kazi biyongeye ko abagera ku bihumbi 260. Bwinshi muri ubwo buzi bushasha bukaba buri muri leta, nubwo harimwo nubwo abahora bakorera uruganda rwa General Motors baheruka muri yegeregere basubiye mu kazi. Ubu rero urugero rw'abatagira akazi muri ico gihugu rugeze kuri 3.15 kwijana, igitigiri kiri hasi cyane kurusha ibindi byari bimaze kuboneka mu myaka 50 ishize. Ibi biharuro bihamahirwe Perezida Trump ariko yitegurira gusubira guhiganwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka uza. Iyi mwumva ni BBC Gahuza miryango.
igipolisi ca Kenya cataye muri yombi buramatari wa Nairobi kubera ibyaha akekwa ko vya ruswa. Ibi bikaba biri inyuma y'amasaha make umuyobozi w'ubushikirizamanza asabye yuko Mike Sonko akogwa ko amatohoza kubera ibyaha vya ruswa aregwa byahombeje miliyoni 3.5 mu kigega cy'igihugu. Bwana Sonko abaye umuntu agira gatatu mu bategetsi bakiri mu mabanga yabo barizwe ruswa. Inkuru ya Emmanuel Igoza mwishikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Guverneur Mike Sonko yatawe muri yombi kuri wa gatanu mu mujyi wo mu gace k'icyaro wa Voi. Yafashwe hashize amasaha makeya umukuru w'ubushinjacyaha atangaje ko ari ibimenyetso bihagije bituma uyu munyapolitiki akurikiranwaho kunyereza miliyoni 3.5 z'amadolari. Bwana Sonko aregwa gutanga amasoko bitemewe n'amategeko kuri bamwe mu byegera bye, gucura inyandiko mpimbano no kwiha uburenganzira ku mari ya leta. Uyu mukuru w'ubushinjacyaha yagaragaje impungenge z'uko habayeho igerageza ryo kuburizamo iperereza, iterabwoba ndetse no guhisha ibimenyetso. Sonko yari yiyambaje urukiko asaba ko haburizwamo amaperereza, ariko ubusabe bwe buteshwa agaciro. Uyu muyobozi utavugaho rumwe yanigeze gushinjwa ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ndetse no gutunga amafaranga atabonetse mu mucyo. Ubuyobozi bw'amagereza nabwo buherutse kumushinja ko yatorotse gereza mu myaka 20 ishize. Tukiri ngaho muri Kenya, abantu 6 basize ubuzima mu isanganya ry'inyubako yababomokeye ko mu mugwa mukuru Nairobi. Hari ubwoba yuko hari abandi benshi bashobora kuba bakiri munsi y'ibihomoka by'amazu, kandi abajeje gutabara bavuga yuko bashobora kumva amajwi y'abantu bavugira munsi y'ibyo bihomoka. Abategetsi bavuga yuko iyo nzu yari isanzwe irimo ibyumba 77. Abanyamakuru bavuga yuko ico kibanza carangwamo akajagari, aho abantu benshi bari bashengereye, nayo abajeje gutabara ngo ntibari bafise ibikoresho vyankenegwa. Ibi byabereye ahitwa Embakasi, agace kari mu mujyi wa Nairobi, kandi hamaze kuba n'ayandi masanganya nkabe nayo. Hari umwitwarariko ukomeye ku buryo inyubakwa ziduzwa mu mujyi wa Nairobi, aho usanga zitubakwa hakurikije amategeko. Turangirize ku nkuru yerekeye Burundi. Perezida w'ico gihugu Nkurunziza yagirije igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko gihungabanya umutekano w'u Burundi mu gushigikira imigwi yitwaje ibigwanisho. Mu nama ihuza ibihugu by'akarere ka Afrika k'ibiyaga binini, Perezida Nkurunziza yavuze yuko u Burundi bumaze kugabwa ko ibitero byinshi n'imigwi, avuga yuko yigishijwe igahabwa n'ibikoresho n'igihugu cy'u Rwanda. Yasabye amakungu gufasha igihugu ciwe kugarura umutekano. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi imaze igihe itifashe neza kuva muri 2015, aho u Burundi bwagirije u Rwanda ko ari rwo rwari inyuma y'abashatse gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda nago rwagirije u Burundi yuko buri nyuma y'imigwi ishaka guhungabanya umutekano wago. Urakoze Florentine, iyo nkuru urangirijeho ni nayo duheraho mu makuru yacu arambuye. Duheri Bujumbura, aho Perezida Nkurunziza yongeye kwiyama u Rwanda kubera icyo yita ubushotoranyi. Yavuze ko ngo rukorera igihugu cye. Mu ijambo Bwana Nkurunziza yavuze atangiza ibikorwa by'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICJLR mu mpine. Perezida Nkurunziza yavuze ko ngo ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Burundi bituruka mu Rwanda, kandi ko ngo byatangiye mu myaka inishize. Mark niyo nkuru yakurikiranye ijambo rya Nkurunziza maze adutegurira inkuru ikurikira. Bwabaye Bwambere Nkurunziza ariwe yivugira ku mugaragaro imbere y'abantu baje bava mu bindi bihugu ku Rwanda ari rwo rutera u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Mu majambo akomeye yabwiye izo ntumwa ko batera u Burundi bava mu Rwanda canke bagaca muri Kongo, ariko imyimenyerezo ya gisirikare bakayihabwa n'u Rwanda. Yavuze ko igitero cagabwe muri Mabaye mu kwezi guheze caranzwe n'ububegito bwinshi. Tubibutse ko leta y'u Burundi yavuze ko ico gitero cari cagabwe n'abasirikare b'u Rwanda. Kugeza ubu leta y'u Burundi ntiravuga igitigiri cy'abasirikare bahasize ubuzima, ariko Nkurunziza yamenyesheje yuko u Burundi bwahahombeye. U Burundi bwaragabwe ko akatari gake ibitero z'abitwaje ibigwanisho kuva mu 2015. Ivyo bitero biva hanini mu gihugu cy'u Rwanda cyo kimwe na Kongo, bigabwa n'abaronswa uburyo bw'amafaranga, bw'inyigisho hamwe n'ibikoresho vya gisirikare n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo vyarabangamiye umutekano w'ibihugu bimwe vyo mu karere muri kahise ka vuba. Muri ivyo bitero vyose vyagabwe, icononye vyinshi ni cagabwe mu ijoro ryo kuwa 16 rishirwa 17 ukwezi kwa 11 2019 imabaye mu Cibitoke kuri bibe n'igihugu cy'u Rwanda.
Pierre Nkurunziza yaboneyeho akaryo ko gusaba amakungu n'inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini hamwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu gufasha mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano ajanye n'amahoro n'umutekano. Nous voulions lancer un appel vibrant à la CY4UBURUNDI. Twashaka gutera kamo twivuye inyuma ku mugwi CY4 hamwe no ku yandi mashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu karere arabwa n'ibibazo by'umutekano gukora akazi kayo mu bijyanye no kubahiriza no gushyira mu ngiro amasezerano mpuzamakungu n'ay'akarere yerekeye amahoro n'umutekano. Kuva mu mwaka wa 2015 Uburundi bwagiriza u Rwanda gushigikira imigwi itera Burundi ishigikiwe n'u Rwanda. N'u Rwanda nuko nyene Uburundi bwagirizwa n'ico gihugu c'u Rwanda gushigikira imigwi iheruka kwica abasirikare muri Bweyeye. Urakoze Marike, niyo nkuru twagerageje kuvugisha uruhande rw'u Rwanda kuri ibyo birego bya Perezida Nkurunziza ariko ntitwabona utuvugisha. Ariko tukiri kuri icyo kibazo, Perezida Nkurunziza yavuze ayo magambo nyuma y'ibyumweru bibiri leta ye yandikiye uyu muryango nyine wa CY4 cyangwa se ICGR urwandiko rugaragaza icyo abategetsi b'u Burundi babona nk'ubushotoranyi budahwema gukorerwa igihugu cye. Muri iyo baruwa Burundi bwavuze ko ngo bushobora ndetse no gufata ibyemezo byo kwitabara bishobora kugira ingaruka no ku karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Mu kugerageza gusesengura aho icyo kibazo cyaba kigana nuko cyakemurwa, mugenzi wanjye Didier Bikorimana ukorera mu biro bya Nairobi yavuganye na Dogiteri Joseph Sebarenzi, inararibonye mu gukemura ibibazo bya politiki akaba n'umusesenguzi w'ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Yatangiye amusobanurira uko abona urwo rwandiko leta y'u Burundi yanditse ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize. Ni ibaruwa yereka amahanga ko hari ikibazo muri kariya karere, ko kandi amahanga akwiriye guhagurukira kiriya kibazo mbere y'uko gifata indi ntera mbi ishobora guhungabanya umutekano, utari umutekano gusa w'u Burundi cyangwa u Rwanda, ahubwo n'umutekano w'akarere kose. Igisubizo leta y'u Rwanda yahaye Burundi cyo kuvuga ko atari ubwa mbere Burundi bwandika ibaruwa nk'iriya, ari ibaruwa igamije kurangaza amahanga aho gukemura ikibazo nyamukuru u Rwanda ruvuga ko ari imitwe ikorera mu Burundi irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ko muri make ngo ari igamije kurangaza amahanga. cyo mukibona gute? Ntabwo nzi ukuri kwabyo, ariko ikigaragara ni uko u Rwanda rurega Burundi ko bushyigikira imitwe irwanya u Rwanda, u Rwanda rwo rukarega Burundi ko bushyigikira imitwe iburwanya. Ikigaragara ni uko hari ibibazo koko. Uzi ko hari igihe habaye igitero ku Burundi mu kwezi kwa karindwi mu 2015, byavugwa ko icyo gitero cyaturutse mu Rwanda. Hari igitero cyabaye ejo bundi Burundi buvuga nyine ko cyabaye nanone, ariko noneho Burundi bukavuga ko icyo gitero cyo atari abarwanya leta y'u Burundi b'abarundi, ahubwo ko ari ingabo z'u Rwanda zambutse zigaba igitero ku Burundi. Uzi ko hari n'uriya mutwe w'abanyarwanda witwa FLN umaze kugaba ibitero ku Rwanda, aho u Rwanda rukavuga yuko ibyo bitero bigabwa bivuye mu Burundi. Birashoboka yuko u Burundi bufite uburyo bufasha iyo mitwe, birashoboka ko u Rwanda rufite uburyo narwo rufasha iyo mitwe cyangwa rwateye. Ngira ngo icyakemura izo mpaka zose nuko bakwemera hakabaho perereza rikozwe miryango yigenga, noneho bakamenya ukuri uko ariko bakamenya abafite amakosa baribo. Icyo kibazo rero iyo tugekemuwe gishobora kugusha ku ntambara noneho hagati y'ibyo bihugu byombi, yaba ari intambara mbi cyane kuko intambara hagati y'abaturanyi, kandi burya ngo intambara umenya ukuntu yitangira ariko ntabwo umenya ukuntu yirangiza. Intambara ni mbi cyane ku buryo Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame bari bakwiriye kugerageza kuva muri za santima zabo bakareba uburyo bicarana bakakemura ikibazo mu bwumvikane. Naho intambara ibaye ntawakwizera ukuntu ishobora kurangira ihitanye umwe muri bo cyangwa ihitanye bombi. Ibyo biganiro mubona bishoboka hagati y'abaperezida bombi byo kuba igihe runaka bazicara bakaganira ku makimbirane ari hagati y'ibihugu byombi? Birashoboka, burya abantu dufite ubushobozi bwo kwicisha bugufi, cyane cyane iyo ureba inyungu zirenze inyungu zawe ku giti cyawe. Iyo ureba ko intambara nk'iyo ngiyo ibaye ishobora kwangiza ubutunzi biriya bihugu byari bigezeho, ukareba ko iyo ntambara ishobora guhitana abenegihugu batari bakeya, ukabona ko ndetse iyo ntambara ishobora no guhungabanya ubwo butegetsi mu bihugu byombi,
byakabaye impamvu ituma bareba perezida bombi bavuga bati reka tureke ibyo bintu byo guterana amagambo ahubwo twicare hamwe tuganire. Ariko hari igihe bidashoboka, hari igihe biruhanya, icyo gihe rero bisaba ko haba umuhuza. Ikindi ni uko imiryango nka East African Community uretse ko yo nta n'ikimaze, ariko si wenda hari nk'uriya muryango wa African Union cyangwa se umuryango w'abibumbye, bo bari bakwiriye guhaguruka hakiri kare bakaba bahuza, kuko niba ibyo bibazo bidakemutse hakaba intambara, abazabihomberamo ba mbere n'abanyarwanda n'abarundi, ariko n'amahanga azabihomberamo kuko bizabihungabanije umutekano w'akarere kose. Dr Joseph Sebarenzi. Iyi ni BBC Gahuza miryango yumva kandi kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook uratwumva natureba kuri BBC Gahuza. Saa moya zirabura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Victoire Ingabire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ari mu bantu banyuranye ku isi bagenewe igihembo mpuzamahanga cyo guharanira uburenganzira bwa muntu. Icyo gihembo gitangwa n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu muri Espagne, Association for Human Rights in Spain. Madame Ingabire, umuyobozi w'ishyaka rya FDU Inkingi, wari umuyobozi w'ishyaka rya FDU Inkingi itaremerwa mu Rwanda, ubu ayobora ishyaka rishya aherutse gushinga Dalifa mu magambo ahinnye. Ni ishyaka avuga ko riharanira ubwisanzure kuri bose. Yamaze imyaka 8 afunzwe na leta y'u Rwanda nyuma yo guhanwa n'ibyaha birimo gupfobya jenoside, akaba atabashije ariko kujya kubona icyo gihembo. Muri iyo myaka 5 yayimaze afungiwe mu kato. Ingabire Victoire utaba uri Kigali mu Rwanda, turi kumwe ku murongo wa telefone. Ingabire, icyo gihembo mwahawe mwacyakiriye gute? Murakoze. Igihembo nacyakiriye neza cyane kuko cyampaye imbaraga zigaragaza ko ibyo nkora bifite ishingiro kandi hari ababishima. None ariko ko iki gihembo mwagihawe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Espagne kandi mwebwe mukaba muri abanyapolitike mu Rwanda, baba bakubwiye impamvu? Abo batanga icyo gihembo ntabwo bagitanga ku banyarwanda gusa nk'uko wari umaze no kubivuga, bagitanga ku bantu bo hirya no hino ku isi. Ntabwo rero bareba ibikorwa by'umuntu mu gihugu cyabo gusa cyangwa ku mugabane w'i Burayi, bareba hirya no hino ku isi. Hanyuma iki gihembo ngira ngo wowe turavuga n'uri Kigali, ariko iki gihembo cyatangiwe i Madrid. Igihembo twabonye ko cyakiriwe n'abana bawe, mwari mwavugana nabo cyangwa no kubera iki aribo bacyakiriye? Abana bacyakiriye kubera ko ngewe ntabonye uruhushya rwo gusohoka mu gihugu. Ngira ngo murabizi iteka rya Perezida wa Repubulika rimpa imbabazi rimfungura mu ngingo yaryo ya 2 agace ka 3 rivuga ko igihe cyose nshatse kujya hanze y'igihugu ngomba gusaba uruhushya Minisitiri w'Ubutabera. Urwo ruhushya rero nararusabye ariko ntibigeze bansubiza. Ubwo rero mwumva ko ntari kugenda ntafite uruhushya. No kuvuga uruhushya warwatse mbere yuko umenya ko igihembo wagihawe cyangwa warwatse nyuma yuko bakubwiye ko wagihawe? Narwatse bamaze kumbwira, maze kubona ibaruwa intumira kuko maze gutsinda, bamaze kunshyira ku batsinze kuzahabwa icyo gihembo. Umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe yahise anyoherereza ibaruwa y'ubutumire, noneho nanjye mutanandika ibaruwa nandikira Minisitiri muha n'iyo baruwa y'ubutumire yo kujya muri Espagne, ariko ntabwo yashubije. Urakoze cyane Ingabire Victoire. Ingabire Victoire twavuganaga ari i Kigali. Turacyashaka iruhande rwa leta y'u Rwanda icyo rwavuga kuri ibi bivugwa na Madame Victoire Ingabire. Margarite Barankitse uzwi nka Magi aravuga ko impunzi zidakwiye kubonwa nk'umutwaro ku bihugu bizakira, ahubwo ko zikwiye gufashwa kwiyubaka mu buzima bushya. Ibyo Madame Barankitse yabivuze mu butumwa yatanze mu biganiro bivuga ku kibazo cy'impunzi muri rusange ku isi byaberaga kuri kaminuza ya St Mary's hano i London mu Bwongereza. Barankitse umurundikazi ariko ubu uba mu buhungiro mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2015 yaje muri ibi biganiro nk'umwe mu bantu bafasha impunzi muri gahunda yo ziteza imbere mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Yaje muri studio zacu za BBC hano i London, ntangira mubaza kuri urwo rugendo rwe. Hari bateguye ikiganiro cerekana ko impunzi atari umutwaro, mugabo impunzi ishobora guteza imbere igihugu cyamwakiriye, kuko impunzi n'umuntu asanzwe azi ubwenge. Harimo abaganga, harimo abigisha, harimo abaforoma, harimo abakontable. Rero bamwakiriye bakamuha uburyo bwo guteza imbere igihugu cyamwakiriye, kiba kironkeyeho akoyoko. Wagerageje gusobanura gute ukuntu impunzi
atari umutwaro ku bihugu zihungiramo. urashaka kubona ibi bintu nambaye nk'iyi koti nambaye ko batakuruzi n'agakote nduzi gakoze mu bitenge ni na keza cyane yakozwe n'impunzi kandi ziradandaza ibyo tudandaje mu Rwanda turatanga ikori. Jewe nashyize abana muri za kaminuza abana barenga 100 ni kaminuza z'i Rwanda zironka uko turariha ibyo dusuma ibyo tugirane. U Rwanda rwatwakiriye nago ntirutubona nk'umuzigo rutubona nk'abavandimwe baje n'umuvandimwe aje atugana kuko iwe mu gihugu camwibarutse hariho ingorane. Ni ukumufasha rero kuguma ari muzima, kugumana agateka, kugumana ako gaciro nk'umwana w'umuntu, ntabe nk'umuntu aje gusega aje konona mugaje ngo bubake imbere y'uko ataha iwabo. Ako gateka uvuga impunzi zakagombye kuba zifite zarahunze igihugu cyazo imahama aho ziri. Ibyo byose ntabwo ntekereza ko hari umuntu wishimira ubuhunzi. Oya nta muntu n'umwe. None ubona ako gateka bakagira mu gihe kingana iki igihe cyose bakitwa impunzi? Kuko uko wabishaka kose iryo zina ntabwo rishobora kuvaho. Jewe ubwiwanje mu mitgubuhogira umuntu abwira abana ati nta muntu n'umwe ku isi niwaraba ukagenda muri leta zunze ubumwe za Amerika bagizwe n'impunzi. Nta muntu n'umwe yigata kundi igihugu camwibarutse adashaka gusubira iyo yavuye. Nuko iyo aho mu mitima y'abantu babona umuntu bakamubona ngo nuje kutwagira, nuje kutwaka akazi, nuje kutwaka iki. Hoboneka les prophètes niko namamvuga abahanuzi bashasha bakavuga ati tubikuremo guko ku isi hazokwama hari abantu bava iwabo bakagenda hanyuma bakazunguruka guko isi irazunguruka. Umuntu aje kukugana akadodora muha agatebe muha urukundo hanyuma urabe yuko isi itazoba iparadizo. Kugira rero tuyigire iparadizo nuko twikura mu mutwe ko abaje batugana babaye umuzigo. Margarite Barankitse uzwi nka Magi. Uno reka mu mwanya Yvette Kabatesi mu kiganiro baza muganga. Ishirahamwe rifasha abantu banduye ubwandu bwa sida mu Burundi ANSS ryagaragaje uburyo rikoresha bwo kugera ku bantu banduye ariko batabizi kugira ngo bashobore kuvurwa. Ni mu nama mpuzamahanga yo kurwanya sida ibera i Kigali, Dr Evangeline yasobanuyemo ubwo buryo ndetse n'impamvu ari bwo bahisemo. Urabona muri iyi minsi hariho igabanuka ry'ibijyanye n'imfashanyo, ugasanga uburyo bwo gupima buragabanuka. Icyambere twagomba kuraba ingene twoshikira umugambi wawe ni sida wuko abantu 90% bagendana umugera bo bimenya, noneho bamaze kubimenya bakaja ku muti bakagira ibipimo vyiza vyerekana ko imiti ikora neza. Muri uwo mugambi rero niho twatangura kwiyumvira uburyo twoshikira abo bantu bagendana umugera ariko batabizi. Tuca turavuga tuti nubwo umugera uri kuragabanuka mu gihugu turavye abandura bagenda bagabanuka ubu, mugabo hariho ahantu ukiri ari mwinshi. Niho twaca tubona yuko aho hantu ukiri umugera ari mwinshi ari mu bantu bagendana canke bahuza ibitsina n'abamaze kwandura. Niho rero twavuga tuti dugende rero turondera uburyo bwo gushikira abo bantu bahuza ibitsina n'abagendana umugera nabo tubona ingene tubapima. Ibi haruro rero bica bitangura kuduga abo dutora. 2017 twari kuri 3%, tumaze gutangura uwo mugambi twaduze kuri 5 tubandanije duteye kuri 9 birenga. Urumva bisigura ko tumaze gutora nk'abantu 100 barenga banduye umugera ariko batari babizi. Kugira ngo mujye muri abo ngabo muvumbure abafite ubwandu batari babizi, mwakoresheje ubuhe buryo? Uburyo bwa mbere kwari kuganiriza ndetse uwo utoye yuko agendana umugera ukamwereka ko ari vyiza yuko yofasha abo bahura bahuza ibitsina kugira ngo nabo bimenye
bavugwe noneho akakwemerera kukubwira abo bahora bahuza ibitsina nawe kugira ngo umukingire kuko urumva utegerezwa kumukingira nawe ntagire ibibazo kubw'iryo zina canke telefone yaguhaye waragenda ukashikira abo bantu ukabwira uti twari kwigisha mu nyigisho sinzi uwampaye izina ryawe yararishize mu gaseke twashizeho kugira abantu bashiremwe amazina yabo bifuza bo kwipimisha noneho tuje kuraba mu gaseke twasanzemo izina ryawe ariko ntituzi rwose umuntu yashizemo izina ryawe ariko namba nawe wumva utwemereye twagufasha kumenya amagara yawe uko ameze nawe ukipimisha noneho yemeye ukamupima wasanga arwaye ugaheza ukamushira ku muti. Nk'iyo rero mumaze kubona abo bantu banduye usanga abakunze kugaragara ari abo mu kihe kiciro? Nabahuza ibitsina n'abagendana umugera ariko hariho n'uwundi muce nabo bita aba population clé n'aba bantu bahuza ibitsina nabo babisangiye n'aba bantu badandaza umubiri n'aba bantu bitera ibiyayura mutwe canke babinywa bagasangira nk'inshinge banduzanya ku rugero rwo hejuru kurusha abandi. Umuntu ashobora kwibaza ati se nk'ubu ngubu nubwo mukoresha ibanga ntihari igihe byashoboka ko umuntu amenya uwamuvuze? Nta muntu ndumva yagize ikibazo ngo yamenye uwamuvuze. Mbere mutaratangira uwo mugambi wo gushakisha abantu banduye munyuze mu babagana byari bimeze gute? Ubwa mbere ubundi twaricara tukitega noneho uwuza atugana ngo tumupime tukaronka bake ariko twapimye benshi cyane. Uwo mugambi wafashije ko dupima bake ariko tugatoramwo benshi banduye batabizi. Dr Evangeline Niyonshuti nishyirahamwe rifasha abafite ubwandu bwa sida mu Burundi. Ni hano rero dusoreje muramukeho. Uramukeho Yvette nawe ariko mwebwe mukurikiye BBC ntago turabasezeraho reka mubanze mwumva imikino uyu munsi mugezwa na Jean-Claude Mwambutsa. Mwiriwe neza nshuti za BBC amakuru yacu tuyahereye mu Rwanda mu mukino wa basketball ikipe ya Patriots iri mu ijonjora rya kabiri ry'irushanwa rya Africa Basketball League rifashwa na NBA ikomeje imyiteguro mu gihe imikino y'iri jonjora yo izatangira mu minsi 10 iri imbere. Umukino wa mbere izahura ku itariki ya 17 na JKT yo muri Tanzania ku munsi ukurikira ihure na Pacers yo muri Zambia nayo ikipe ya gatatu ni GNBC yo muri Madagascar bazahura ku itariki ya 19. Mu rindi tsinda KPA yo muri Kenya iri kumwe na Cobra yo muri Sudani y'Epfo, City Oilers yo muri Uganda na Ferroviario de Maputo yo muri Mozambique. Imikino yose izakinirwa kuri Kigali Arena mu mujyi wa Kigali. Aha muri basketball kandi imikino itegura umwaka w'imikino biteganijwe ko ikomeza kuri uyu mugoroba. Ubu tuvuga mu bagore APR iri mu kibuga ihura n'Ubumwe Basketball Club. Mu bagabo APR irahura mu masaha ari imbere na UGB. REG mu bagabo ihure na Trans Plus naho Espoir yakire Patriots ifite igikombe cy'igihugu giheruka. Mu Bwongereza mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatandatu hategerejwe umukino ukomeye hagati y'abakeba Manchester City na Manchester United ku munsi wa 16 wa shampiyona. Amahirwe menshi arahabwa Manchester City izaba iri ku kibuga cyayo mu gihe Manchester United ihagaze nabi muri iki gihe. Gusa abasesengura baravuga ko United izajya mu kibuga nyuma yo gutsinda Tottenham ibikaba byayongerera akanyabugabo. Manchester City nayo ariko ifite umukino mwiza kandi ikaba izabishaka kwegera imbere ku rutonde. Turabashimye nshuti mwari kumwe natwe amakuru yacu natuyasoreje mu gijoro ryiza General Jean-Claude Mwambutsa. Urakoze Jean-Claude ni nawe uri kudusingiriza umutuzozo w'amakuru yacu gusa mbabwire ko mu nkuru imwe z'ingenzi twabagejejeho Perezida Nkurunziza yongeye gushinja u Rwanda ko rufite ubushotoranyi ku gihugu cye akaba yavuze ko ngo asaba ko ibibazo byakemurwa n'umuryango. Zimwe mu butumwa mwatwohereje kuri iyi nkuru hari uwitwa Claire Anarabelle Mimi aragira ati Rwanda rufite ibibazo n'ibihugu Burundi, Uganda, Congo nzaba ndeba. Hanyuma uwitwa rero Oscar Lucy Nkurunziza aragira ati ikibazo nuko u Rwanda rudakunda ibiganiro. Nyandwi Charles Munyanga aragira ati ariko se Uburundi bwabanje mu gukemura ibyabananiye aho kwijundika u Rwanda ngo nirwo nyirabayazana w'ibibazo byarwo. Aya makuru utabashije kuyumva jya kuri bbc.gahuza.com cyangwa se ujya kuri Facebook ushakishe BBC Gahuza yarabowe na Mark niyo nkuru genda Prudence Njumva ejo nimvo nimvano ku cyumweru n'ibiganiro bibiri y'urunana wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango urarahajya kandi impera z'icyumweru nziza.